ku ruhande rwanje ubuzokwanjanjwa ntatabara bene gihugu nta kabuza tuzokoresha amategeko natwe tumwikureko imbere y'uko abene gihugu bidogera uburongozi bw'igihugu. Hari ikintu igihugu gisabwa kandi ntabanduka kuko ari ngombwa kugira agateka kazina muntu kubahirizwa, no gucungera amahoro n'umutekano, kigakingira abene gihugu bose no gukurikirana inkozi z'ikibaho ziri hose zigafatwa zigahanwa zigashikanwa imbere y'ubucamanza kugira ngo uwakorewe icaha yoye kwihora ahubwo ahorwe n'igihugu. Ico nico mpamagariye kandi namwe inyamiramabi nico mujejwe gukora.